Guhindura amanoti ni ingingo y'ibanga y'abagabo batatu. Ngibi bimwe mu binyegezwa ku ngingo ya BRB. Haraciye indwi banki nkuru y'igihugu BRB imenyesheje ingingo ihindura inoti z'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 mu mafaranga y'amarundi hamisha itanga iminsi 10 gusa kugira inoti za kera zose zibe zakuwe ku isoko. Iyo ngingo ayitandukaniye n'izindi bene izo zahora zifatwa nuko hari inoti zahahora idakeneye ko zisubizwa. BRB isaba ko abantu bajana amafaranga bahorana ku makonte yabo mu mabanki no mu mashirahamwe yo kuziganya, kandi umuntu akaba harekuriwe kujanayo amafaranga atarenga miliyoni 10. Hano vyumvikana ko abafise ayarenga imiliyoni 10 BRB idakeneye kwakira ayo arengako. Ikindi kiboneka ku rubuga nuko umengo ingingo yarihutishijwe cane isohoka ititeguriwe neza. Hano hari utubazo twinshi duca twaduka. Iyi ngingo yateguwe ryari? Yateguwe na bande ku buryo abandi bose batamenye ibiriko birategurwa? Kubera iki hari amafaranga Perezida Ndayishimiye akeneye kugira ibipapuro? Aba barunze amahera ishaka guhana ni bande? Ingingo yo guhindura amanoti yateguwe ryari? Ingingo yo guhindura amanoti yatangajwe icese kuwa 7 z'ukwezi kwa gatandatu 2023, hariko amanoti mashasha yakozwe kuwa 7 z'ukwezi kwa 11 2022. Ni ukuvuga ko amanoti yakozwe amezi indwi imbere y'uko ingingo imenyeshwa. Kuwa 7 z'ukwezi kwa 11 2022 hari haciye amezi abiri neza na neza General Alain Guillaume Bunyoni habogojwe mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere. Hari haciye amezi abiri nyene Lieutenant General Gabriel Nizigama akuwe kuba umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vya gisivile. Muri ayo mabanga yari yahaye ububasha budasanzwe bwo kugenzura ibikorwa vy'ibanki nkuru y'igihugu BRB. Mu yandi majambo, bano bategetsi bapfuye gukurwa mu mabanga, ubwo nyene haca harategurwa mw'ibanga umugambi wo guhindura amanoti, mu gihe abo bategetsi bakekwa ko bari mu bari banyegeje amamiliyaridi atari make. Muri ntwarane 2023 Perezida Evariste Ndayishimiye yaragabishije ababika amahera menshi cane mu nzu zabo ko bazotangara bavyutse basanga amafaranga bafise yamaze kuyahindura ibipapuro. Ico gihe yasaba ko banyaragasa kuyajana mu mabanki. Ico benshi batamenye nuko yavuga yaramaze guheza igikorwa co gukoresha amafaranga mashasha. Ijambo ryari rimeze nk'umutego kugira abanyegeje ayo mahera biyerekane, maze vyagirije vyorohe kuri bamwe nka General Alain Guillaume Bunyoni. Ibiriko biraba ubu nyene womengo ni inkurikizi yuko ibihangange vyagabiye Perezida Evariste Ndayishimiye mu kutubaha ijambo yavuze muri ntwarane 2023. Ariko sivyo, ijambo yarivuze hamaze amezi 4 hariko arakoresha mu mpisho inoti zishasha. Ingingo yateguwe na bande? Kimwe mu bintu bitangaza benshi n'ingene iyi ngingo yateguwe amezi indwi ariko ntimenyekane, kandi abo yerekeye ubwa mbere ari abantu bafise amasoko menshi cane ashobora kubaha amakuru mu nzego zose z'igihugu. Abakekwa ko banyegeje amamiliyaridi menshi mu nzu zabo bari bazi ko BRB ifashe ingingo yo guhindura amanoti bazoca babimenya kare, ariko koko siko vyagenze. Batangaye mu bandi. None vyagenze gute ngo abantu nka Bunyoni canke Tibia ntibamenye ikintu kiriko kirategurwa na BRB kandi bafiseyo amasoko akomeye cane? Amakuru dufise avuga ko iyi ngingo yateguwe mw'ibanga ntangere na Perezida Evariste Ndayishimiye, umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobucabe n'umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu BRB ariwe Dieudonné Murengera-Ntwari. Abandi bategetsi boba batamenyeshejwe iyi ngingo. Abagize leta nta na kimwe bamenyeshejwe. Amakuru dufise akaba avuga ko umukuru w'igihugu wenyene yoba yarigiriye hanze kuvugana n'ishirahamwe ryakoze amanoti mashasha. Amakuru tudashobora kwemeza akaba avuga ko yoba yabikoranye n'ishirahamwe ryo mu gihugu tudashimye kuvuga. Iri naryo ryoba ryazanye amanoti mashasha rivuga ko rije kurondera isoko ryo gucukura ubutare. Amakuru ajanye n'iri shirahamwe ntidushobora kuyemeza, turacarondera ivyemezo. Kuba iyi ngingo yarafatiwe mu karwi gato cane vyaragize ingaruka ku kungene igikorwa co guhindura amanoti kiriko kiragenda. Kurondera kugumya ibanga vyatumye inzego zibikora zititegura neza, hama bica bivyara akajagari kagiye karaboneka kuva mu ntango.
uko abanyagihugu bidoga niko abategetsi baza baragerageza gukosora ibitarateguwe neza. Ni nayo mpamvu tuguma tubona amatangazo y'urutavanako hava mu nzego zitandukanye. Uko bukeye turonka itangazo rishasha rikosora ingingo ya mbere ya BRB. Ariko navyo ni vyiza kuko biboneka ko abategetsi bariko bakurikirana ingorane abanyagihugu bariko baragira mu kuvunja amafaranga yahahora. Aba bantu barunze amamiliyaridi bayakuye hehe? Insiguro nyamukuru umukuru wa BRB yatanze ku catumye amanota ahindurwa nuko 60% y'amanoti y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 mu mafaranga y'amarundi hatarazwi iyo anyegeje. Ntiyahejeje havuge ingene ayo mafaranga angana mu mamiliyaridi y'amarundi. None abantu batunze 60% y'amanoti yose y'Uburundi bakuye hehe amafaranga angana gutyo kose? Umwe mu bategetsi bo hejuru twaganiriye yatubwiye ko ico kibazo cavuye ku ngingo ya Perezida Nkurunziza mu kiringo ca gatatu. Yatubwiye ko Perezida Nkurunziza yarekuye ko BRB yifyatura amamiliyaridi menshi y'amafaranga y'amarundi. Ayo mahera haca habwa bamwe mu bihangange mu bategetsi be n'abarwizatunga bari begereye Nkurunziza. Uwo mugambi bawise refinancement. Intumbero yari iyo kuraba ingene ayo mafaranga bayakoresha mu gusohora ibintu hanze kugira haboneke amafaranga mvamakungu, hanyuma banarangure n'ibindi hanze. Ariko amafaranga ntiyakoze ivyo agenewe. Benshi bahavuye baja kuyarunda iwabo, ayandi bayakoresha mu kugura amafaranga y'agaciro yarasigaye ku isoko ryo mu Burundi. Ya ngingo aho gufasha igihugu mu kukizanira amafaranga mvamakungu yahavuye ituma ifaranga ry'u Burundi rita agaciro. Ubutunzi bw'igihugu bwarahapfiriye bikomeye, ariko Nkurunziza we yahungukiye ko ibihangange vyamugumyeko. Mu kiringo ca gatatu hari abajenerali benshi mu begereye Nkurunziza bahindutse abatunzi bo ku rwego rwo hejuru, abamiliyarderi. Bamwe baranafise ibisata vy'ubutunzi bigabira. Muri kino gihe bireze kumva ngo Jenerali kanaka yaguze urupangu rwa naka amamiliyaridi nka 10. Umuntu akibaza iyo bakura ayo mahera. Menshi yavuye muri izo ngingo z'akamaramaza za Nkurunziza. Hari n'abarwizatunga bahatomboreye kubera bameze nk'abakomisiyoneri b'abo bajenerali. Hari amafaranga menshi cane y'abo bantu hanyegejwe kuko badashobora gusigura iyo bayavanye. Benshi muri bo uyu munsi bitwa ko bari mw'iragi rya Nkurunziza. Ntiberekwa ingingo ya Perezida Ndayishimiye kuko babona ko zibangamiye ubutunzi bwabo. Benshi ntibanamwubaha. No mu ntango y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye hariho amashirahamwe yahawe amamiliyaridi atari make, nayo nyene atakoreshejwe ivyo agenewe. Harya Perezida Ndayishimiye avuga ko hazaba afise ayo mafaranga ntaba ariko arabesha, arabazi neza. Bamwe mu bayafise barakoreshejwe inama yo kubahanura ngo bayajane mu mabanki nabo baranka. Bariketse ko hari umutego kandi koko wariwo, mu gihe amafaranga yandi yaza yamaze gukoreshwa. Perezida Evariste Ndayishimiye nabo bateguranye ingingo yo guhindura amanoti babikoze bazi neza ko intumbero hari uguhindura ibipapuro ayo mamiliyaridi anyegejwe. Uretse intumbero yo kurondera gukuraho ayo mafaranga y'umurengera yafyatuwe mu gihe ca Nkurunziza, harimwo kandi intumbero yo guhasha ibihangange vyo muri CNDD FDD bitubaha Evariste Ndayishimiye. Kw'isonga ryavyo hakaza General Guillaume Bunyoni afatwa nk'umukeba mukuru wa Ndayishimiye, kandi nawe nyene hadatinya kwerekana ko afise amatungo adasanzwe. Ndayishimiye yari yipfuza kubanza guheza amanyama Bunyoni aterwa n'ubutunzi afise. Mu minsi iri imbere haba hanategekanywa ibikorwa vyo guhombesha no kugara amasosiyete Bunyoni afisemwo imitahe. Amatwi adusumira nuko ishirahamwe rishobora gutangura kugira ibibazo bikomeye mu minsi iri imbere ari FOMI ikora ifumbire. FOMI yagirizwa ko ifasha Bunyoni kunyegeza amatungo, yagirizwa kandi ko iha akazi abo Ndayishimiye akuye mu buzi bwa leta. Umugambi wo gutegura ishirahamwe risubirira FOMI ugeze kure cane. Inkuru ijanye n'ibinyegezwa biri mw'ipfungwa rya Bunyoni n'imigambi yo kumuheza mu vy'ubutunzi tuzoyigarukako hanyuma.
aho imfizi zigwaniye ivyatsi nivyo bihasigara. Iyi ngingo yo guhindura amanoti hari abanyagihugu bato bato izokorako hamwe hatofatwa ingingo zindi ziyikosora. Gutanga iminsi 10 gusa ngo nico kiringo ntabanduka co guhindura amanoti koba ari uguhana abantu batari bake kandi atakosa bafise. Hari abari mu ngendo kandi ico kiringo kizohera bataragaruka. Abo hakaba harimwo abo usanga bagiye bafise ku mufuko amafaranga y'amarundi abandi bakaba bayasize mu nzu. Ntaba hari amafaranga menshi cane nk'abo bayarunze, ariko kandi uko angana kose nta muntu yobuzwa ko amafaranga yaciye ku neza ayahinduza. Iyi ngingo ya mbere yavuga ko amafaranga ashirwa ku makonte. Ivyo hariho abanyagihugu bato bato vyagoye cane. Nijoro harafashwe ingingo nshasha, mbere ifatwa n'umushikiranganji Martin Niteretse atahurira na BRB. Ingingo ivuga ko abanyagihugu batagira konte bojana amahera yabo ku mazone bakabaha udupapuro twerekana amafaranga bazanye. Ni ingingo nziza ariko ishimangira kwerekana ingene izi ngingo zitateguwe neza mu ntango nyene kubera zari ziharijwe n'akarwi gatoya cane. Iyi ngingo yaratumye mu gisagara ca Bujumbura ibiciro vy'ibifungurwa biduga cane. Hadafashwe ingingo nziza vuba abantu barashobora kwicwa n'inzara. Abadandaza bajana amafaranga mu mabanki ariko bakisanga badashobora kuyakurako. Abandi iyo bamaze kujana imiliyoni 10 mu mabanki basanga baca bahagarika akazi kubera bataronka iyo bajana amafaranga bakira mu nyuma. Iyo bakeneye ayo kurangura ntibishoboka kubera batarikuriwe gukura muri banki ayarenga ibihumbi 300 vy'amarundi. Kuvuga ko hatawushobora kujana kuri konte ayarenga imiliyoni 10 ni ingingo y'agahotoro mu gihe atategeko ribuza gutunga muhira ayarengayo. Umunyagihugu afise imiliyoni 20 zavuye mu cuya ciwe ntivyumvikana ingene habuzwa kuyazana yose. Umudandaza adandaje ibirenza imiliyoni 10 muri no minsi y'izi ngingo canke abari bamuheraniye bakaza kumwishura, ntivyumvikana ingene yobuzwa guca ayajana kuyahinduza. Gusozera, muri rusangi iyi ngingo ya Perezida Evariste Ndayishimiye simbi kubera ifise amakosa akomeye yo mu gihe ca Nkurunziza iriko irakosora. Ayo makosa yobandanije yica ubutunzi bw'igihugu, ariko ingene iriko irashirwa mu ngiro irafise ivyo ishobora kwonona bikomeye. Ni ingingo ishobora gukwega ko benshi batakaza icizere mw'ifaranga ry'Uburundi mu gihe umukuru w'igihugu ashobora kuvyuka ahindura giturumbuka amafaranga ibipapuro. Abifise bazoca bahungira mu madorari ndetse n'amayero kubera ko bazi ko Perezida Evariste Ndayishimiye ata bushobozi ayafiseko. Ibihangange bizoca vyihutira kurondera guhungisha hanze amafaranga bifise. Urwo ruzoba hari uruhombo rukomeye ku gihugu. Iyi ntambara iri hagati y'abake baba muri CNDD FDD iriko irononera abanyagihugu bato bato. Leta nirabe ingene hafatwa ingingo zo gukingira abanyagihugu, nimba hari uguhana bigume vyerekeye abo nyene bahawe amamiliyaridi ntibayakoreshe ivyagenewe bongera bahungabanya ubutunzi bw'igihugu. Abanyagihugu bifitiye amafaranga baciye ku neza nibahabwe ikiringo gikwiye co kuyavunja kandi amafaranga yose yavuye mu cuya c'umunyagihugu yakirwe neza. Mu yindi myaka iyo amafaranga ahinduwe ayahahora yarakirwa yose. Iyo ikiringo catanzwe giheze abanyagihugu baragumana ububasha bwo kuja kuvunja amafaranga ya kera muri BRB. Ubuho vyobuzwa n'iki ku bantu atawe bivye kandi hakaba atategeko na rimwe ry'Uburundi barenze mu kubika amafaranga muhira. Ingingo nziza ntikwiriye kuvyara akarenganyo. Umwanya uracariho wo gukosora ku neza y'abarundi no ku neza y'ubutunzi bw'igihugu.